Ikigo Arene kiramaze imyaka itari mike nkuko mubivuze. Ni ikigo wanashaka gisanzwe kiri mu bushikiranganji bw'amazi meza, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka. Ibyo kimaze kurangura rero ahanini bijanye n'ico amategeko agishiraho yakijeje. Aha twavuga cane cane ku bijanye no kugenzura igisata c'amazi meza n'isuku, kijanye no kugenzura igisata c'amasoko ntanganguvu, kijanye no kugendura n'ibi bijanye n'ibitoro. Aha rero muri Arene twarakoze ibintu bitari bike, haba nko mu kwakira aba bantu baza baje nk'aba investisseurs baje mu gihugu, cyane cyane mu gisata kijanye n'amasoko ntanganguvu. Aho twabonye abantu benshi bagiye baraza kugira bashobore kubaka ingomero z'umuyagankuba. Aha twavuga nk'amadosiye akomeye twakoze ko ari nk'iyijanye n'umuyagankuba uva ku mishwara y'izuba hariya mu Buga mu ntara ya Gitega, y'ishirahamwe Gigawatt. Twavuga amadosiye ajanye n'abandi baje bashaka guteza imbere ico gisata. Hariho nk'aba amadosiye ya za Kirasa, hariho amadosiye ya za Mpanda turiko turakorerako, hariho amadosiye atari make muri ivyo bijanye cane cane n'amasoko ntanganguvu. Aha rero mu bimaze gukorwa harakozwe kandi n'ibijanye n'ibiciro, gushinga ibiciro no kugenzura ibiciro. Murazi neza yuko ibiciro ubu bikoreshwa mu gisata c'amazi n'umuyagankuba vyashinzwe n'itegeko nshikiranganji. Iryo tegeko nitwe tuba twariteguye, ibiharuro vyose vyerekana urugero ivyo biciro bitegerezwa gushikako nitwe tubitegura, nitwe twabiteguye, turabitunganya neza, turaheza turabiha umushikiranganji kugira abishireko umukono. Aho hari mu 2017. Ntitwagarukirije ngaho, twarakoze cane cane n'ibijanye vyo kugendura, aho twagendeye imigende itari mike y'amazi, turagendera amabaraje atari make, turaba ukuntu bitunganijwe, turaba kumbure ico hoba kugira umwimbu ugende wisununura. Twaranakoze igikorwa gikomeye cane cane mu bintu bijanye no gutatura amatati mu gisata c'amazi, mu gisata iki c'umuyagankuba, aho usanga hariho kumbure umukiriya canke umwenegihugu yoba atariko aratunganirizwa neza n'aya mashirahamwe asanzwe akora ico gikorwa. Ariho Arene iciseruka rero ikabumviriza bose, yaheze ikabanywanisha. Aha hariho n'amadosiye menshi twakoze muri Arene tubona tunakora, naho ntokwirwa ndayadondagura ngaha. Ikindi nko muri iki gisata kijanywe n'ic'ibitoro, naho twarakoze ibitari bike, aho ari na twebwe tuheza tugakora ibiharuro. Hariho ibiharuro bikomeye nabwo vyo kurwego rwo hejuru tuheza tukagira. Tumaze kubikora tukaba dushinga, tugaca duha umushikiranganji integuro projet d'ordonnance kugira ngo bashireho ibiciro vy'igitoro aha ku mastation, ku mapompo mu gihugu. Ivyo rero turabikora buri kwezi, aho duheza tukereka umushikiranganji twisunze ukuntu biriko birifata kw'isoko mpuzamakungu, tukereka umushikiranganji ati kumbure igiciro c'igitoro cohagarara ngaha, hama nawe nk'uwo muri leta bagaheza rero bagashinga igiciro kibereye. Igisata kumbure tutarakoramwo ibintu vyinshi, ariko navyo twagize intambamye kumbure y'intuze y'amategeko, ni iki kijanye n'isuku ry'ibanze. Isuku ry'ibanze gisanzwe ari gisata naco kiri mu vyo tuzogenzura, ariko akagihaze gatoyi nuko twasanze iki gisata kirabwa n'abantu benshi icarimwe. Haba abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, haba mu bushikiranganji bw'ibidukikije, n'ubu bushikiranganji nyene bw'amasoko ntanganguvu n'amazi meza, bose ico gisata bagihurirako. Bamaze kugihurirako rero ntuheze ngo umenye uti kumbure uwo hava afata iya mbere kurusha abandi yobuyu, bigaca bituma haba ngombwa yuko amategeko amwe amwe azohinyanyurwa. Naco ico gikorwa kikaba kiriko kirabandanya gikorerwako
twizeye yuko itegeko rizoshobora gusohoka mu minsi iri imbere, rizoshobora kumbure ryerekana neza na neza ati kumbure umwe n'uwundi bategerezwa kugarukiriza ngaha muri ico gisata c'isuku ry'ibanze.